nahuye n'ikibazo ariko nubwo cyabaye ikibazo ariko nibaze yuko cyabaye ku mwanya wabyo. Tugenda gusuhuza umuntu n'umutware wanje ku bitaro Preshereja. Amatubwiye no kuvuga yuko twebwe twaricaye mu ibaraza nako abadogiteri ko baravura abaganga bakubwira ati musohoka bagwaza n'abasuhuza kugira tuvure. Twe twicara mu ibaraza haca haza umuntu ambwira ati ni sawa ga madame, ati ni sawa. Marambwira ngo ndagusabe service. Ndamubarira ati mbarira ngo mfasha ngo kandabira abana ngo kandabira umwana nkagenda bakamindura pasuma. Bisanzwe jewe muri jewe naramubwiye ati none wewe nta mugabo ufise oya none wavyariye ngaha ngo yego ngo mugabo ngo nje guhinduza pasuma sinitaye kumubaza yava. Hama ndamubwira ati none ko ndiko ndose uyundi ngo ndamusa gute. Hama burya rero ndamubwira ati genda rero ubwira umuganga yuko umusigaranye umuntu unyaruke ko nanjye ngoma ngende. Burya ntitwasiye kumubona twaramuhize twarabonye ko yinjiye mu sale nefu. Twebwe rero ntitwari tuzi ko hasohoka murya miryango isohoka. Turabaza byabaye saa 3 gitondo twahavuye nka saa 8 z'umugoroba. Twahize hose twabuze. Bisanzwe ukuntu yamaye umwana byari biryobeye kuko uwo mukobwa uri kuramubona warabona ko atakigenda. Hama arabona ibishitse kuko umwana mu kumuduha yamuduhaye mu gitenge. Jewe nje namubwira nana yoswe yarafise oya ntayo yarafise kuko nanje nakuze mu buzima budasanzwe. Ubuzima nakuzemwo ntibyari byoroshe. Nahuye n'ibibazo nanje mama yaragiye yaramvye yaranta hama antaye ncantogwa n'umuntu maze amezi 2 nari maze imisi 2 bansasira umutoto ndyama hanze kuzuba. Ni naho iri jisho ryanje ryahindukiye. Hama no kuvuga yuko mu ico gihe naciye ntogwa n'umumama acarandera akorera Imana bajya bagenda baravuga ubutumwa. Acarandera ashira kwibere asize kwibere ncankuranzi yuko ari we mama na niyi saha ni wakinkurikirana n'ubu. Nibirebire Mana bushobozi Mana icubahiro kibirenge kizima uragororotse nuhabwa icubahiro nyagora ku ngoma kuko urashizwe hejuru imbere y'amajuru. Uri Imana uvuga bikaba, uri Imana ukora bigakoreka, uri Alpha na Omega itangura n'iherezo. Mana turakwiragije kuko tutari kumwe nawe twoshobora. None isana kakanya Mana turahamagaje imbaraga zawe zidukikuze. Reka Mana ukora ikintu kidasanzwe. Reka Mana wiyerekane. None isana kakanya Mana twongeye gushima ku mugisha waduhaye. Mana w'ubushobozi turamukuragije mugisha Bera Shalom. Mana kuko iyo wari umuzi kuva kiri mu nda kwa nyina na niyi saha Mana uramuzi. Ndakwinginze Mana umurinde umugwanirire uzubazitiriro bakizu barindi byaduka ubarindi inama z'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Turamagaje mpemu yeraganze ubugingo bwabo. Turamagaje amaraso y'igiciro nyaguhora ku ngoma agaragare ku bugingo bwabo. Erega Mana waravuze ijambo rikomeye. Mana bushobozi turakwinginze ugurure turakwinginze uhindure hirya no hino. Mana bushobozi aba bana ntibazobura ivyo barya canke n'ivyo bambara. Ndakwinginze ubagirire neza kuko Mana bushobozi erega waruzi bikwiye nibibereye. None isana kakanya turashima kugira neza kwawe. Reka Mana dusengere n'aba bantu bagize akakigoro bakaza. Mana nubakomeze Mana nubagirire neza. Eka Mwami Yesu Kristo ubiyereke nk'ukuri Imana. Reka ubiyereke mu buzi bwabo. Reka wiyerekane no ku gihugu cyacu. Mana ugicina inzira uko tutari kumwe nawe twoshobora. Turagisabiye amahoro n'umunezero. Turagisabiye gutabagwa. Turagisabiye imbaraga. Turagisabiye nyagura ku ngoma. Umugisha utagabanije ugaragare mu gihugu cyacu. Urinde n'abagitwara. Nyaguhora ku ngoma. Turamusengeye Mana bushobozi umurinde umuzitirire umugwanirire. Mana bushobozi umwizitirize amaraso yawe mukikuze. Mana bushobozi igihugu cyawe cy'u Burundi kiba amahoro n'umutekano. None nyaguhora ku ngoma
nuhabwa icubahiro kuko urabikwiriye. Mana ntawaje imbere zawe ngo atahe imvumure, kandi Imana ntawaje imbere yawe ngo yikoreye amaboko. Iyi sana aka kanya tubatuye ko umugisha udasanzwe, tubatuyeho gutabarwa kuva iwawe. Mana bushobozi uragororotse, nuhabwa icubahiro muri byose. Twizeye ko byose ubidukorera ubuntu, ni mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi. Amen. Tubaramutse abakunzi ba Bishop TV kumwe na Stern TV Worldwide. Mwaka kama tuweze ibintu romantique mumeze neza, tumaze gutembera hirya no hino kugira ngo tubereke ibintu biko bera mu gihugu, tuzike abantu bakeneye gufasha ndetse n'abashoboye gufasha abandi. Yani sheshe romantique kumwe na Stern Promoter, atumwe n'umumama afite abana babiri, ntuziko bara amahasa canke bayemeze gute ko byawe ngo tumuronde agira ngo akunze Bishop TV n'akunze ba Stern TV Worldwide amushobora kumenya byinshi. Baramutse mama. N'amahoro. Tuza kajiga tumeze neza kwanza. Turashima. Yego. Abana bawe n'amahasa canke bimeze gute kumenga ntibangana? Abo bana kusanzwe na samahasa ariko gender itanga amahasa. Ya umanze mudondore abakunzi ba Bishop TV abo muri hamatwe kuganira byinshi. Hama kazina kanje nitwa Harerimana Joella. Benshi bari basanzwe banzi ku izina rya Zuena, ariko Imana nayo yanyise Joella. Yego. Joella ryaje gute? Joella kubera kera nari umwisilamu, abavyeyi banje barabayisilamu, ariko rero mu nyuma iryo zina ndagiye kura ko maze kugenda gusenga nyene kugira ngo mu bakiriso. Yego. Niho byaciye bihinduka. Abantu uvuze ati ubita nk'amahasa mugasa amahasa, bimeze gute byaje gute kugira dushobore kubona ureza abana babiri muri no mwanya kandi atari amahasa? Hama ukuntu bimeze no kuvuga yuko aba bana jewe nari mfise umwana muto. Jewe bisanzwe icyo gihe nabise abana umwana afise amezi 5. Hama gituma ndabita amahasa gituma ndabita amahasa bose bonka bose, kandi ni nk'ingabirano kubisanzwe. Jewe izambaye ko ni birebire, ariko kuri aba bana aribo nita amahasa, ariko naravyakiriye ndabibamwo ko biri kose. Jewe maze kugenda naragize ikibazo. Jewe nahuye n'ikibazo, ariko nubwo cabaye ikibazo ariko nibaze yuko cyabaye ku mwanya wabyo. Tugenda gusuhuza umuntu n'umutware wanje ku bitaro Preshereja. Hama tugiye no kuvuga yuko twebwe twaricaye mu ibaraza, nako abadogiteri ko baravura abaganga bakubwira ati musohoka bagwaza n'abasuhuza kugira tuvure. Twe twicara mu ibaraza, haca haza umuntu ambwira ati ni sawa ga madame, ati ni sawa. Marambwira ngo ndagusabe service, ndamubarira ati mbarira ngo mfasha ngo kandabira abana, ngo kandabira umwana nkagenda bakamindura pasuma. Bisanzwe jewe muri jewe naramubwiye ati none wewe nta mugabo ufise? Oya. None wavyariye ngaha? Ngo yego, ngo mugabo ngo nje guhinduza pasuma. Sinitaye kumubaza yava. Hama ndamubwira ati none ko ndiko ndose uyundi ndamusa gute? Hama burya rero ndamubwira ati genda rero ubwira umuganga yuko umusigaranye umuntu unyaruke ko nanjye ngoma ngende. Burya ntitwasiye kumubona, twaramuhinze, twarabonye ko yinjiye mu sale nefu. Twebwe rero ntitwari tuzi ko hasohoka murya miryango isohoka. Turabaza, byabaye saa 3 gitondo, twahavuye nka saa 8 z'umugoroba. Twahize hose twabuze. Bisanzwe ukuntu yamaye umwana byari biryobeye.
kuko uwo mukobwa uriko uramubona warabona ko atakigenda kandi vyarabikana ko uwo mwana yabasa n'uwa mbere yego yarambwiye ko ari uwa mbere arambwira ko atagira n'uwamuvyaye atagira umugabo we yamwihakanye bwa mbere ntabaciriyemwo atarata uwo mwana yari yababwiye ivyigwa kuntu vyifashe yego aho namubaza ati none wowe ntawaguherekeje ko namubajije ati none nta n'umugabo ufise ari kuguherekeza wewe yaciye anyishura yuko atamugabo afise uwo mwana yamwihakanye umugabo we yihakanye uwo mwana yego hama jewe rero ncabimba kuko bimaze kuba ivyo jewe turarondera turabura umutware wanje twari kumwe hama harabona ibishitse kuko uwo mwana mu kumuduha yamuduhaye mu gitenge jewe nca namubwira nana yo swime yarafise oya ntayo yarafise bigira rero umuganga caraza turatora umwana turamutahana tuca tumushira kw'ibere tutangura konka kumwe yarafise amezi 5 ubundi nawe yarakiriko n'uruzogi abaganga batubwira ko yaramaze nk'imisi 2 kubera nce ndamujana kuri vaccine ya mbere yego kandi ko byagenze niba warabashishije mu inzego zo zoba zibizi ico kintu yego cyane barakizi nicaye ikintu bakubwiye ko bashobora kugufasha ikintu banyemereye bisanzwe barabanje barandosa urupapuro rwo kugira vugwe hama baca baranyandikira n'urupapuro rwo gusaba amata mu bushikiranganje barayampa kandi barayampa kugira ngo ashobore gusahiriza ukumva narabosa ntibahaga byasaba yuko ndonka amata kugira ngo ndabahe kuvuga yuko mw'ico gihe ikigopo indwi cyaba giheze ni ukuvuga muri leta naho bampa nk'ibikopo nka 3 usanga ukundi kwezi kuraza atavyo ndaronka twebwe twiyaranja nk'umuryango tukagondera ayo mata tukayagura kugira abana babandanye bagira ubuzima bwiza mbega musanzwe musengera twebwe ahantu dusengera ahantu bita muri Betesida yego mu munsi w'indwi Adventiste yego mbega umaze kugira nk'abapasiteri ko ducabashikiye ivyo bintu vyayo ntakaje mbo barabwiye canke baba bavyakiriye gute kuko nta kintu na kimwe nigeze ndababarira benshi bari babizi abo twasengana hamwe bari babizi barabibona jewe nta birebire nigeze ndabivuga ko barabona ibibazo mfise nico gituma ntashimye kubivuga ko bari babona ibibazo nagize kuva ico gihe ico kintu kibayeho haheze nk'imisi ingana gute ubu amezi 9 arahetse ureze uwo mwana yego mbega muri abantu n'uyu nteruye canke nuteruye nuteruye none ushobora kubagaburira gute kuko urazi wonsa usanga urya cyane usanga amahitaji ari menshi umwana yambara gute bigenda gute arankunga sabone gute ko koga byo bigenda gute murakoze hama uburyo bashobora gufungura n'uburyo nshobora nanje gufungura kugira ngo baronke amabere akwiye uko ubu murabona ko bitameze neza hari igihe amata abura kuko ngize n'Imana ubu baratanguye gufungura ibintu by'ivyamwa n'ubuyi ico kiraya urumva biranyorohera cyane ubu niyo ayo mata ntayarose ni kuvuga yuko baguma babandanya ubuzima bwabo bumeze neza kuko kubisanzwe jewe naringunganije kugira ngo ndabe ukuntu noshobora kuza ndaronka amabere hama ku kibazo naco cyo gufungura mwambajije no kwambara hama ku kibazo cyo kwambara hari umuntu w'umudamu Imana yahezagiye yamfashije mu kibazo cyo kuza kwambika uwo mwana uwo nawe nkaca ndamushimira kuko yarakoze igikorwa kinini kuko byari binyoroheye cyane kumva kugurira umwe undi atarose ni kibazo kumva ko ari nk'amahasa hama kibazo naco c'isabune kumva ndiyaranja hari ukuntu bashobora kwambara impuzu zimeshe
canke ukuntu hari nk'umwana arwaye ashobora kuvuzwa yego. mbega wowe ufise abana bangahe muri uno mwanya ureze iwawe n'uwarimo? Abana mfise n'abana ndwi iwanje n'uwagira n'uwagira 8. Mbega n'umukobwa cyane umuhungu? Umukobwa Mbega vyoba vyaraboroheye gutora izina ry'uwo mwana? twarabanje turaja ahantu turiyumvira twe n'umufasha wanje turiyumvira izina twomwita hama turamwica tuca tumutorera Shalome baciye tumwita Bera Mugisha Shalome yego. mwagiyumviriye muba mwarimwise hari impamvu yoba yatumye mumwita iryo zina rya Mugisha? Yego impamvu nari mwise jewe ntarabyara umwana wa mbere nari navuze ko umwana nzobyara nzomwita Mugisha hama bivanye n'amazina ukuntu bagenda bita amazina iryo zina sinigeze ndaryita mu bana banje ariko buryo nabisiguye nk'umugisha jewe uyu mwana ntaramutora nabanje kubona ibyanshiye ko umwana byanshikiye namaze kubibona kuko kubisanzwe ibintu nabayemwo byari bikomeye ariko nubwo byari bikomeye narabyihanganiye byose. jewe uyu mwana ntaramutora nabanje kubona iyerekwa nacyo gituma nababwiye ati ndaza kubabwira icyatumye ndamwita Umugisha. jewe mbona ibintu bigaragara by'uyu mwana sinzi ko nabivugira ngaho urashobora kubivuga nta kibazo. hama jewe nk'umuntu asenga jewe naragiye ndasenga hama bakambwira ati ubwo mubyara amahasa hama nkavuga ati jewe ko nagize ntakibyara kubisanzwe je nabise ingorane cyatuma ko ntazosubira kugira nti kubyara ndavuga ati none jewe ayo mahasa azoza gute hama nyene Imana nk'uko ari Imana irabona ibikwiriye ngirira bishitsa hama nca mbona inzozi mbona abana 3 bariko baricwa bagaragara mu buryo bw'imbwa maze kubabona numva wa mbere mbona baramwishe n'uwa kabiri uwa gatatu nca ndahaguruka terega ntizarimba kumbe n'abana nca ndikanga mpagurutse hacaza umuntu yambaye impuzu zera anterera ku mwana wakira umwana wawe ico rero icatumye ndamwita Umugisha isinye nabonye mwizo nzozi niyo nabonye kuri nyamwana ndamutoye hama nyamwana ndamubwira ati none jewe sinosa jewe bere bamaze kuri baga kabiri nzomwosa iki nyamuna acambwira ati ico uwo azokonka nico azokonka acambwira ngo humura ndi kumwe nawe hama nca ndavyakira nca ndikangura ndabwira umufasha wanje ati ndose kunuko baca aransigura ati abo ni babana ati uburyo byagaragaye nk'imbwa ati ni babana bavuka mu busambanyi hama bagatabwa mu mabarabara abandi bakagirane ati rero n'uwo yari kuzokwicwa ati kuko gutabagwa kuri uwo mwana kwabonekanye kuri wewe haciye indwi zibiri nagiye mbona uyu mwana binshikira ndamuronka ndayasinye nyene nabona mu nzozi yarayifise hama ndiko ndiyumvira kugira ngo ndamutange haza numva ijwi rimbwira ngo humura ndi kumwe nawe kubisanzwe byari bigoye byari biruhije harageze igihe numva yo kumengana ndarengewe ariko ndavyihanganira jewe ndamenyera umwana ndamwishiramwo urazi uyu mwana utabyaye biragoye ariko naravyakiriye nk'umuvyeyi kuko nanje nakuze mu buzima budasanzwe ubuzima nakuzemwo ntibyari byoroshe nahuye n'ibibazo nanje mama yaragiye yaramvyaye aranta hama antaye nca ntogwa n'umuntu maze amezi 2 nari maze imisi 2 bansasira umutoto ndyama hanze kuzuba ni naho iri jisho ryanje ryahindukiye hama no kuvuga yuko mu ico gihe naciye ntogwa n'umumama acarandera akorera Imana bajya bagenda baravuga ubutumwa
acarandira ashira kwibere asize kwibere nca nkuranzi yuko ari we mama na niyi saha niwe akinkurikirana n'ubu ariko mama ambyara yaratinze araboneka mu nyuma arahava yitaba Imana ariko ntacyo byari bimbwiye kuko umuvyeyi n'uwo nabonye yanyonkeje nanje rero numvise kuntu nabayeho ndavuga ati burya ibintu byose biba ku mugambi w'Imana kandi uwo mwana naramuhawe ni kuvuga ko nshobora kumurera nkamufasha nk'uko nanjye nafashije yego mbega icyo gihe umaze kubona uwo mwana umufasha wanyu yabyakiriye gute mu mufasha wanje yarambwiye ijambo rikomeye arambwira ati mama Arsene ibuke nawe yuko bakureze uri imfuvyi wowe ntibagutaye bakakurera nawe kubera ko utokora ico gikorwa namubwira ati amajambo arandemereye abantu ko haragera igihe abantu bakavuga yuko umwana wamumpaye yagiye muri Omani amahera ndungikira abantu bakavuga yuko umwana ari nk'inyungu nagombye kurondera ivyo byose ndabibamwo bakavuga yuko jewe ntashobora gutunga umwana bivanye n'ubuzima ndimwo kavuga yuko uwo mwana basi yatora nk'umuntu yari yifise ngapana jewe ariko ndahagarara ku ijambo Imana yampaye ndavuga ati uyu mwana nzomurera uko ndi kose niyarara ubusa nanjye nzoburara ninarya nawe nzobariye ninambika umwana wanje nawe azokwambara nyamba mwokenera kumufasha muze mumufashirize wanje kuko umwana naramwakiriye nk'umuvyeyi umwana kugeza ubu naho no musiga nkamusigira nk'umuntu akamuha nk'amata muravyo mu maso ntashobora kuyana umwana ararira mpaka mbonye ego Yes, bakunzi ba Sen TV Worldwide n'abakunzi ba Beach Up TV murabona ni inkuru twovuga ati iteye agahinda cyane ni inkuru abavyeyi benshi badashobora kwihanganira urumva ni bake numwe muri benshi yashoboye kugira uwo mutima kuko ndazi abavyeyi benshi iki kintu umuntu yakoze ni bake boshobora kugikora urumva ni ikintu giteye agahinda bivanye n'ubuzima yakuzemwo kacubona nibigiye kumushikira mu minsi twavuga mu busaza bwiwe urumva ko ari ikintu kibabaje cyane ni ikintu kibabaje cyane ni ikintu giteye igomwe turacari kumwe ndibaza muraza kumva byinshi mubandanye kudukurikirana ni Sen TV Worldwide ni Beach Up TV kugira mubandanye mwumviriza nyimba ari cyo mushobora guterera kuko urazikorera amahasa ni ikintu novuga ati kiragoye cyane ikintu kigoye cyane mubandanye mudukurikiranira hafi kibaza muraza kumenya byinshi kubijanye n'aba bana mubona urabona umwe yahejeje konka nkuko yabivuze kandi urabona ntibanangana no kungana wewe no gutambuka ngira azatambuka mugu yundi wewe urabona ari kwibere kandi urabona no guhunira wazana azasinzi yaracari muto urabona nabana batanangana urabona kubarera ni ikintu gitoroshe gose tumusengere twongera tumufasha kugira turabe ko ukuntu bishobora gukoza aba bana nkuko yabivuze ni ngabirano nyene ni ngabirano mugisha nyene nkuko yashoboye kumwita ni umugisha yaronse rero uwo mugisha ndibaza so umugisha kuri nyene gusa ni umugisha ku barundi bose rero turabe kugira dushobore gukingira bano bana tumufasha kugira ntibazosange muri bamwe bagwaye kwashi bamwe bagize nte mu kubura uburyo turabe uko tungana kose dushobore gufasha uno muvyeyi kuko ni ikintu kidasanzwe yakoze mbega mama akazi usanzwe ukora ka misi yose naka ego jewe akazi kambere nari sanzwe nkora nahora ndandaza amakara ariko ayo makara ndandaje nararonka byangombwa byose hama mu nyuma ndahomba bivanye n'ukuntu nabanje kugura homba hama ndubaka hama n'abagira neza barashitseko barampa amabati ibyo byose ndabishima hama ndahagarika mu ubwo buzima bivanye n'umutahe tasuye kubonekana ariko n'ubundi sinicaye naciye nja mu kurondera ibintu by'ivyamwa kugira ngo ndabe ko noguma nohenda buke buke ariko ni buke buke ko hari igihe bimborera ko hari igihe usanga bitunguka nk'uko nunguka mu by'amakara yego
mbega uyu mwana abanye gute n'abandi bana? Uyu mwana ni ukuri baramukunda cyane baramukunda rwose kuko ni ukuvuga yuko niyo batamubonye barambaza ati mbega umwana arihe Mugisha arihe Mugisha arihe bo bamwita ngo Toyi nabo bagaca bamwita ngo Bebe Kuru hama jewe nukuri abana banje nibo bambwiye ijambo rikomeye bambwira ati ngo mama uyu mwana ngo uzumurere ngo mama ngo uyu mwana azogukorera ivyo tutagukorera cyane ndavuga ati mega mwaba muramaze kubona ko ataco muzonkorera ati mama uyu mwana reka tumurere ati mama baguma batubwira abantu yuko umwana wamutoye mu mateke ati mugabo ati ntaco ati tuzomurera ntumutange ari nka hamwe hoza umuntu afise ubushobozi bwo kuvuga ati reka ndamurere uwo mwana ari nka hamwe ushobora kubona kino kiganiro akavuga ati uyu mwana reka ndamwitorere ndamurere kugira abandanye abaho neza uri ready kumutanga urashobora kuvuga ati tora mumufashe kumurera canke wo kivuga kwiki oya aho kindi naco nkaho ntawe noba nkitanga kuko ndamaze kuronka nk'inkuru nkuza ambwira ngo hariho uwasavye umwana uku nuku ariko mpagaze ku ijambo nakiriye uyu mwana nta nyungu z'umurengera nashatse kumuronderako kuko iyo nshaka kumuronderako inyungu z'umurengera hariho n'abambwiye ko bari kungurira iparaseri kugira ndamubahe ariko narimvira ati uwo muntu ndamuhaye ameze gute numva mu mutima birasa ko naguma numva ijwi rikurikira arimbira ngo humura ndi kumwe nawe kandi nababwiye ko nabise ingorane y'ibere jewe sinose umwana ko benshi barabizi hariho umumama ngaha muri side yigeze kubona ico kibazo canje hamarampa amata mbere umwana wa mbere niwe yamukujije bivanye nuko ntose umwana kuko nawe mfise ikibazo c'amabere ariko ndashima Imana kuva ico genda mutoye abana bagumye bonka ukuri kwamye nta kintu na kimwe ndasubira kumva cyo kurwara kwibere ukuvuga gutabarwa kwiwanje kwabonekanye k'uyu mwana nico gituma rero numva kumutanga kitokoroha kandi nanje nohava asanga nikwega ibibazo kuko umwana umwe wanje niwe ambwiye ngo mama ngo umwana ukazomutanga ngo uzoca urwara ako kana kabimbwiye gafise imyaka 3 nukuvuga yuko ari muhira ariko nagacuka rero kubijanye n'ivyo nari nagiriwe n'ubuntu muri minsi ndahamagarwa muri SOS baravuga yuko bagiye kunyunganira kugira ndonke ayagasabune yego ko kugira ngo bamfashe banyunganire gato bivanye n'ubuzima ndimo nabyo nyine ndabyakira ndavuga ati ni kuri Imana yoba ikoze muri kino gihe hariho abakobwa umenga sinzi ngene ibintu byabo byifashe inda bazitwara mugabe byo kwitega kuzoyivyara cyane ko ruzorera umwana ugasanga biragoranye mugabo ntibasiba kuvyara abana musanga bamwe babata abandi baba bakorora inda bagira ibiki mbega nakaye kaje bamubwira urugwaruka rwa kino gihe jewe ikintu no babwira nuko iyo ubonye ko udashoboye kuvyara burera no kuvuga yuko ushobora kwirinda ico kintu kuko iyo ugiye aho hantu ubuzi ko hari ico ubugiye kurondera nko kimwe urashobora kuvayo utwaye inda cyangwa ukagwara umugera ariko iyo wiyubaye ukiyubara ukavuga ati jewe wapi ni kuvuga yuko mw'ico gihe ubukingiye ubuzima bwawe mugabo iyo ugiye kubonana n'uwo muhungu uratwara inda ari babandi ndiko ndakubwira bavyara bagaca batereraho basanga ubwana buriko bwapfiriye mu mabarabara cyangwa n'udashoboye kumurera aramutaye urumva ingaruka n'ubundi zikugarukako ugasanga uramerewe nabi mu buzima rero je nk'ico nohanura abakobwa
nuko bokwirinda abo bahungu. Umuhungu ukabanza ukamwiga ukabona uwo muhungu ukuntu ari, ukabona ko iyo umuhungu ariko arakubesha urabibona, urasenga n'Imana, Imana ikaguhishurira. Yego Imana iraguhishurira hama ikakwibira ibanga, kuko nagomba ndababwira hari igihe iyo usenze Imana ukavuga ati Imana uzompe umugabo anyubaha nanje twiyumvanamwo, no kuvuga yuko ntacyo usaba Imana ngo ikwime. Mugabo mu gihe uvuye byose kubihurutura ni bya bintu yego ni bya bintu usanga ugiye mu bibazo utari witeze, yego ugasanga uraguye mu ntambara. Wa muntu uzamukobwa nawe agaca avuga ati none ko jewe iwacu ntashobora kujyana y'uwo mwana, baca banyirukana ko byanshikiye, reka ndamute. Ariko ikintu ndabahanuye si uko boca batabana byabashitseko, barashobora kwihangana bakagumya abana, kuko ejo ushobora kuba ufise umwana ugasaba ikintu ukaronka icyo kintu, cyangwa utagira aho urara ushobora, kuko nanje ndakubonye ata mwana ufise umwana sinogusiga mw'ibarabara, uko noba mfise uko inzu yoba ingana nubwo yoba ari ntonya, ndashobora kugira ati ngo ndaguha indaro bivanye nuko nisunze uwo mwana. Kubisanzwe dushikikira agateka k'abana. Yego akajambo ka nyuma ushobora gusaba abarundi n'abantu bafise uko bashobora gufasha abandi n'aka hama ikintu nosaba jewe ikintu nosaba nuko ababona nk'ibi bintu by'iwanje, kuko je kubisanzwe ubu narabyakiriye, narabihaye ikibanza, ari nk'ushobora gufasha yomfasha, yego akanansengera kugira ngo Imana izigame ano mahasa yanje. Mbega tudasubiye inyuma cyane kugira ngo munsi uwo mwana mwaba murabishije ku baganga hama barabarekura ko muze konsa uwo mwana. Yego jewe nkimutora ikintu naciye nkora, naciye nihuta ku muganga hama barampima kugira ngo barabe ko atamugera mfise, nawe baramupima babona ko atamugera mfise. Bica bisaba yuko nca ndabaza ati none ko ari umukobwa nkaba nose umukobwa nta ngorane nimwe ishobora kuhaba. Rero kuko naguma numva ijwi riza ngo usi uwo mwana, bose barabakobwa. Yego nca ndamushirako ndamwosa, ibere ntigigeze ari mugwa nabi, na nubu yarunguka kuko yapima mu mezi indwi yapima ibiro 9. Umva yaraduga, yagenda araduga. Ubu nahageze kuri bingana. Ubu nzomujana kugwa amezi 9, kuko icyo gihe namuherukana ku mama y'amezi 6. Niyo yapima 9. Ubu rero sindamenye ibiragezeko. Ntaramenye ibiragezeko. Yes, mu gisozera kino kiganiro reka tugisozere dusabira na cyane uno mwana abandanye agira amagara meza. Nimba hari abashoboye gusenga turashobora kumusengera mfise uburyo bamufashe kugira ibintu bibandanye bimera neza. Uyu ni Burundi bw'ejo, ntituzi ashobora kutuviramo perezida ugasanga niwe aturongoreye abandi cyangwa akatuviramo n'ikindi kintu, ugasanga byose ibyo bibaho. Wavuze umusenzi mu gusozera kino kiganiro, tugusabe dusengere wongera usabira n'uwo mwana kugira ibintu bishobore kugenda neza. Murakoze cyane. Hama gatonya nsubiye inyuma murambabarira, jewe umufasha wanje yarambwiye, naramubwiye ati ubona uyu mwana ko bariko baramudusaba muri sawese twomutanga. Umugabo arambwira ati raba iminsi wicaye mu nzu, raba ibikorwa Imana yagushinze, kuko jewe ikintu nabayemwo narigeze no kugira impanuka ndamara 3 muri koma. Hama nza gukanguka nabonye umuntu ambwira ngo subira ku isi ngo hari icyo utarakora. Rero nca ndasubira nyene ndahembuka ko nari naragize isanganya. Ariko rero muganje carambira ati ibuka icyo Imana yakubwiye ko utarakora, ni ikinyene gikore, impera yawe n'uyu mwana. Umugabo wanje Imana n'ukuri iramuhezagira
kuko aho hose mwambajije ikibazo cyo kosa abana babiri gufungura ni ukuri narafungura abana bakonka yari yaranja burya afise nubwo atari burebure yaragenda utwaro wose akamenya ko ntegereza gufungura kugira ngo ndonke ukuntu nosa abana kuko kubaryamika ntibyoroshe twarageze genda avuga ati none uyu ni namuryamika uku ntazohava asindira uyundi hama muganga arambwira ati rero fata umusego uyu mushire hagati hama uyu nawe umushire impera nawe uca ubaryamamwo hagati kugira umwana arize ushobore kubosa bose nawe nyene ndamushimira Imana iramuhezagira kuko ni bake bovyemera ego ko hari n'abavuze ngo yoba ari uwo yabyaye hanze oya so yabyaye hanze kuko umugabo wanje arasenga ni umuntu w'umukozi w'Imana ivyo byo hanze n'abantu bavyiyumvira nk'abana b'abantu ariko jewe nahagaze ku c'Imana yavuze kandi n'ubu umwana sindamurenganya ari nk'umuntu ampezagije nca ngenda nkabagurira impuzu zisa ari nk'uturato ndabagura ko baramaze kwambara uturato abonye yuko ubundi yambaye nawe acaza kumubwira ngo mama yato baraduhamagara papa aduhamagara mama ego ivyo rero ndabishima cyane ego dufate ka kanya ishobore gusenga kugira Imana ibandanye ihezagira umugisha ibandanye ikoroka umugisha ni mwinshi kame kuko ngaha ni birebire Mana bushobozi Mana icubahiro kibirenge kizima uragororotse nuhabwa icubahiro nyagora ku ngoma kuko urashizwe hejuru imbere y'amajuru uri Imana uvuga bikaba uri Imana ukora bigakoreka uri Alpha na Omega itangura n'iherezo Mana turakwiragije kuko tutari kumwe nawe twoshobora none isana kakanya Mana turahamagaje imbaraga zawe zidukikuze reka Mana ukora ikintu kidasanzwe reka Mana wiyerekane none isana kakanya Mana twongeye gushima ku mugisha waduhaye Mana bushobozi turamukuragije mugisha Bera Shalom Mana kuko iyo wari umuzi kuva kiri mu nda kwa nyina na niyi saha Mana uramuzi ndakwinginze Mana umurinde umugwanirire uzubazitiriro bakizu barindi byaduka ubarindi intama z'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo turamagaje mpemu yeraganze ubugingo bwabo turamagaje amaraso y'igiciro nyaguhora ku ngoma agaragare ku bugingo bwabo erega Mana waravuze ijambo rikomeye Mana bushobozi turakwinginze ugurure turakwinginze uhindure hirya no hino Mana bushobozi aba bana ntibazobura ivyo barya canke n'ivyo bambara ndakwinginze ubagirire neza kuko Mana bushobozi erega waruzi bikuye nibibereye none isana kakanya turashima kugira neza kwawe reka Mana dusengere n'aba bantu bagize akakigoro bakaza Mana nubakomeze Mana nubagirire neza eka mwami Yesu Kristo ubiyereke nk'ukuri Imana reka ubiyereke mu buzi bwabo reka wiyerekane no ku gihugu cyacu Mana ugicina inzira uko tutari kumwe natwe twoshobora turagisabiye amahoro n'umunezero turagisabiye gutabagwa turagisabiye imbaraga turagisabiye nyagura ku ngoma umugisha utagabanije ugaragare mu gihugu cyacu urinde n'abagitwara nyaguhora ku ngoma turamusengeye Mana bushobozi umurinde umuzitirire umugwanirire Mana bushobozi umwizitirize amaraso yawe mukikuze Mana bushobozi igihugu cyawe cy'u Burundi kiba amahoro n'umutekano none nyaguhora ku ngoma nuhabwa icubahiro ukura bikwiriye Mana ntawaje imbere zawe ngo atahe imvumure kandi Mana ntawaje imbere yawe ngo yikoreye amaboko iyisana kakanya tubatuye kumugisha udasanzwe tubatuyeho gutabagwa kuva iwawe Mana bushobozi uragororotse nuhabwa icubahiro muri byose twizeye ko byose bidukorera ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi amen yes nifasha warafashijwe ntahuri ntishobora gushika huri ata muntu ashoboye kugufasha nta majambo menshi dufite kuvuga rengaha umwana nguyu ufise cyamufasha namufashe nawe naho ugifise ufise ujya mutima wo kuvuga ati wo kuryungirako nta kibazo Imana irabandanye mubona bibaza ibyo twavuze birakwiye ari gikwiye uri kuradukwirikirana urakibona mu gihe ataburyo ufise muterera amasengesho ibindi Imana zobikora ni Stein TV Worldwide
na Bishop TV. Uzoba akeneye ubufasha urafite telefone? Ego. Turaza gusiga nimero yiwe ya telefone ngaha, muraza kuyibona. Uzoba akeneye, azoba afise icyo ashobora kumufasha azomurondera. Nyimba ni WhatsApp, Ndafise WhatsApp. Ego. Turabasigira nimero ngaha, nyimba ari ya WhatsApp, nyimba ari ya isanzwe, zose muzoshobora kumuronka kugira nyimba ari cyo mufise mushobore kumufasha. Turabakunda cyane, mwe mwese mufise umutima w'ubumwe wo gufasha. Murakoze. Sawa.